Ni Samba Famba gisuchino baragifondo gifire ko mavi musire bakobombi bombe le roi de la forêt l'homme qui a la dernière n'est pas perdre ni matiti nyose zandunda te gisukino berakivyaza ngumbu mwatasa umugabo wagasugura atari wagasuzuga umufyonzi wibere imbwa irongo izinde mbwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu umunyarugomba kwija amategeko uwo mwaka kuzotwica kubica uzodusigamwe imvune gusa nje nzobe nta n'imvune nzobasigamo nzona bica mupfe mu bugende uzona twica ya nzona bica Yo, me people, your boy Adronis promoter, brother from another mama, Mr. Dreams, Garso Domir Chance. Nkuko mubibona turi kumwe n'umwe mu bakomedie basanze babikora neza muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ari we Samba Famba. Nkuko rero mubibona urabona yuko uyu munsi ari muri style mutari musanga mumenyereye. Yambaye ikoti. Timwari musanga mumenyereye yambaye ikoti. Ibintu by'amakanzu niki nabakoresha umwanya. N'amasiripe n'ibishaka. Kwa how iteka na Max Shadow TV. Ubahwe. Uyu munsi kumenga umuntu yona kugira ministre. Uno munsi ahubwo umuntu aza kungubita kaca azobahiriwe kuko agukuramwo ndi mu byunguka ndi mu byunguka ni Famba atanguye umwaka wa 2024 mu migisha myinshi n'imihezagiro aho tubona yuko ari karasinya amakontra n'amashirahamwe agiye atandukanye Famba mva ngaho ncoreye kora nawe hazogera umunsi umuntu azokubwira ati ncorera yakuvunye guro ni Famba ahejeje gusinya kontra nimwe novuga ngo mwishira hamwe canke TV online isanzwe irimo n'ibintu bya design na secretariat urumva bon ni Max Shadow TV aho mugiye gukorana ikiringo c'amezi atatu uri kurabaha comedy canke video za filme zibiri mu ndwi Famba yiteguriye gute gukora n'inguvu nyinshi kuri kote zibiri mwihuriro no muri Max Shadow TV. Okay, nkuko wabivuze ndi mwihurira ko sinye contrat na Max Shadow TV. Bisobanura yuko ni partenariat n'ubucuti tugiye gukora nk'icuti but inguvu niteguye nuko nkwiye gukora cyane kuko nkene nguvu zinshi kuko gukora ahantu habiri ikintu cyoroshe nkene nguvu nzokoresha mu ihuriro nkene n'inguvu nzokoresha muri Max Shadow TV. Kimwe cyo nipanze neza nikimenya kuba ndi umunyarugombo abanyarugombo ubwa nitunanirwa n'ikintu but tugiye mu kintu tugerageza kushika dushaka gushika ko tu inguvu ziri niteguye neza cyane. Ego turabona yuko Famba uyu munsi uje gukorera muri Max Shadow TV mu gihe wahora ukorera mu ihuriro kandi no mu ihuriro uzogumayo mbega wibaza yuko aba bagushimye iki kugira ngo bagutore wenyene mu ihuriro mu gihe harimo abantu barenga 200 Icyambere nambere ndabashimire kuba banongeye mu bantu turenga 20 kuba basimbe ba Jojo n'abandi batandukanye batora jewe nuko arico babonye kuri jewe kandi ico babonye kuri jewe nico ngiye gukorera ko kugira bizeze ico bizera ndabashimira ko banoye jewe sinzi impamvu banoye jewe ariko nizere yuko kuba banoye ari uko babonye ndi umukozi nkora cyane ndi umuntu mvurugana ku mbuga kandi ibintu by'imbuga bisaba urundi abantu bamenyera ibintu by'imbuga nyine ko norondera umuyede umushira kuri TV ngo ay branding urondera umutaxi velo umushira kuri TV ngo ayibere brand ambassador urondera wa muntu imbuga azijegeza natwebwe ku mbuga na hano twirirwa naho tubufise izina imbuga ni kintu tusanzwe tumenyereye tuzi gukina n'abafana tuzi gucreate ama content atandukanye kugira ati nituzime tugume turi on trend. Ego tukiraho nyene ku kintu c'imbuga iyo tuvuze Famba tuca tubona directement koresha umwanya kandi uvuze koresha umwanya ubona directement Famba ariko umwanya tukabona yuko Famba niwe ari karasinya amakontra mu gihe tubona yuko vyinshi mu byo bakora akenshi usanga bari kumwe nk'incuro nka 90% mbega ntibizava biteza ukutumvikana canke ishari mu gihe umwe abona yuko umwe ari karatera imbere kandi bariko barafashanya guterana imbere uyundi nawe atari kararonka. Okay, koresha umwanya na jewe dufise ibisata bisa nk'ibisa ariko bitandukanye gatoya. Njewe ndi umukomedie, ndi mu YouTuber, ndi mu influencer, ndi mu journaliste, ndi umuririmbyi, ndi umukinnyi wa film. Koresha umwanya ni umupromoter, ni umujournaliste, ni mu influencer. Yitango n'umunyarusako but ari ikintu bitandukanye ngaha kuko iyi TV iyi Max Shadow TV nimba ikeneye umukomedie gutora jewe vuga yuko yabonye yuko nago yotora koresha umwanya nk'umukomedie muri TV batuye ikintu babona yuko ari cyo bakeneye bariko bakeneye mu presenter cyangwa mu promoter bari kumutora koresha umwanya no bashira ama promoter ndafise kategori yiwanje
but nangora ndibaza yoba uyu mwanya tuvuze Famba nakoresha umwanya mbega ubucuti bafitaniye ko tubona umengo ntibisanzwe niho bari ubucuti bundi bafitaniye bwo mu muryango tutazi ahubwo je vuba shaka ngoranye famille yakoresha umwanya papa we na mama wiwe nanje ngoranye mama wanje na papa wanje tubicare ko batubwize ukuri yuko tutavugana koresha umwanya kuko arabantu usanga baravyama hasa bakabata ugasanga nje natowe n'abavyeyi banje nakoresha umwanya gatogwa n'abajya abavyeyi biwe kumbe ugasanga umuvyeyi umwe yaratembereye ya kubera tufishanye ubucuti buri hafi cyane turumvikana turakundana turafashanya mu buryo bwose busohotse koresha umwana ashobora kuryama atambonye shishobora kuryama namubonye naco yokora atambwiye naco nokora namubwiye turakundana naho nazibana zidakomana amahembe ariko burya byose turatahurana kuko tuba turi mu kazi kamwe turazi entertainment cyarico kuputra kuvurugana n'ibura ego wavuze yuko koresha umwanya mutari muri kategori imwe ariko muri Max Shadow TV twabonye yuko harimo kategori y'ikinyamakuru apare yayo makomedi n'amafilm ugiye gukinirayo bega nta kuntu kujya musanzwe mushira hamwe kujya musanzwe mufashanya wocu mukomera kavuga ati koresha umwanya ni mumuzane ngaho kugira ngo brand ciduga vyihose ahubwo vuba nzobicara kandi ndababwira ko kantu mvuga ati nta kuntu mwushira umusaza muri game nawe tukajya amafaranga twese turi hamwe so sinzi programme zabo ko sinobinjirira nico nasinye naragisinye kandi sinobinjira ngababwira ati kora izo programme pange programme ziwanje je ndi hajya ko brand ambassador n'umu present ikintu je presenting Max Shadow TV nka promoting nkayishikana kwishaka kugerako sindi hajya ngo kubera mvuga ati ngo mukure kuyu mushire kuyu ya tukiraho nyene rero uyu mwanya Samba Famba na Miss novuga yuko baronse amahigo yo gusinya contrat muri no branding shasha mbega vyaciye he kugira ngo Famba shikigo canke Amisa shikigo uko biri kose aba bantu bafise umuntu umwe barondeye kugira ngo uwundi ashikirwe mbega bo barondeye Famba cyangwa barondeye Amisa kugira ngo Famba ronkigwe ya barandondeye njewe barantura ico cyumvira bavuga yuko bakeneye gukorana na jewe nanje n'ingene sanzwe mfise management nago no kwifatira umwanzuro ngavuga ati ngiye gukorana n'abantu management itabizi nca nababwira nje naco twovugana nje ndavyemeye kwanza first of all ndavyemeye ariko naco no kwemeza directement mutavuganye na management yanje niyo nace ndabakontakta na Amis manager wa Hero TV baravugana kugeza aho tugeze ubu twashanze contrat byose ko biragenda fresh ego mbega muri izo contrat ko twabonye umwe wese asinya contrat yiwe Famba agiye guhembwa ukwiwe Amisi ahembwe ukwiwe iyo tuvuze Amisi abantu bace bumva ihuriro TV muri rusange mbega Famba azohembwa ukwiwe Amisi ukwiwe mu gihe twabonye ko mwasinye contrat zibiri zitandukanye contrat ya mbere yasinywe contrat ya partenariat hagati ya Hero TV na Max Shadow TV contrat kabiri yashinye ni yajewe kuba brand ambassador wa Max Shadow TV sinzi kwa bitaho bisigura yuko amafaranga yose azokwinjira ava muri Max Shadow TV yazohembwa ko yahembye ihuriro ihuriro nawe niho uzo kimemba njewe igaruka iguhembe yazoca mu ihuriro acagaruka acina muri jewe ariko agashahara k'ihuriro kazoguma kari hajya nyine ibi ni deal yego nizihe nguvu ugiye gukoresha muri uno mwaka mu gihe twumva yuko kare wahora ukoresha inguvu ariko uri kurakorera ihuriro TV ariko muri kano kanya hiyongereyemo iyindi brand mbega ugiye gukoresha inguvu gute mu gihe ugiye gukorera media zibiri zitandukanye mbega ntihariho hamwe tuzosanga washizemo inguvu nyinshi ahandi tugasanga washizemo inguvu nkeya Ibyo sinibaza ko bizoba kuko nje ndi munararibonye muri ibintu bya filime ndabara imyaka myinshi cyane maze guhura na byinshi ndazi kwikocentra no kwipanga gukora ikintu kugira kibe balance na niyo mpamvu ushobora kuririmba ushobora gukora journalisme ushobora gukina filime ushobora gukina comedy byose ndazi nyine balance ico inguvu zizoba zingana kuko sinzoshima kudakora cyane muri Max Shadow TV kuko iyo nkoze nashizemo inguvu cyane bizotuma contrat itongeretse kuko contrat twasinye international ni za contrat zitangura amezi 3 zikava amezi 3 zikaza amezi 6 zikaja vuye amezi 6 tugaja mu mwaka bati nkoze nabi muri amezi 3 nago bazondondera muri amezi 6 bati bikeneye ko nkora cyane kugira nzoronge irindi rya amezi 6 mu amezi 6 nkora cyane kandi kugira ndonge iyo mwaka ego twumvise yuko ni contrat y'amezi 3 mbega uno mwanya umuntu yoca yifuza gukorana na Famba vyokunda yuko Famba asinya contrat
n'indi brand mu gihe asanzwe afise indi bariko barakorana muri kano kanya ni ikintu cyoroshe cyane kuko hari n'abasana bafise kontra zirenga 10 20 30 biravana na programme zawe so uvati ngo kuba nasanye kontra muri Maksharo TV ngo sinemerewe gukura n'abandi bantu nono murahawe ikaze bafise TV online bakeneye ko tubapushing na TV yawe cyangwa bafise ibintu bakeneye yuko byoba populaire tobiyagiza bikaba biri mu bimenyekanye kumenyekanisha ibintu murahawe ikaze ikibazo kiracaje uvati ngo kuba nkora na ihuriro na Maksharo TV ngo sinkwiye gukura n'undi muntu nono ikibazo kiracahari ya ugerageje kuraba mu kurangiza ugerageje kuraba umuntu umwe wese agira urubuga abona ati runo rubuga ndiko ndakorera ko ndumva yuko abafana banyumva gusumba urundi n'uruhe rubuga ukoresha ukavuga ati iki kintu ntanze ubuno butumwa burumvikana gusumba uko no butanga ku zindi mbuga izi nizi n'uruhe rubuga ubona yuko wowe rukorohera rutuma abafana biwawe bakumva gose Facebook ariko turabona yuko ibintu bimwe bica kuri Facebook benshi barabikunda abandi bakabigaya mbega Famba nka wewe nk'umuntu w'umushinga nta kwambara ikanzu bisiguye na Yesu ibyo yakora byose hariho benshi bamupinga nabandi bamwemera but shondi dukora ikintu ngo kira abantu tuyoreke ku bantu twege kutara abantu beza ni byiza ubuzima ububayemwe uba ari populaire nuzonyegeza umuntu ngo ndakore ko umuntu mwiza ariko no background yanje bisi ibintu bibi but bijya dukora kuri Facebook uko bifata kose biragusha nje mba nzi ico ndiko ndarondera mba nzi ico nshaka kugira ko kinorenza ngaho ariko ku bantu batazi Famba neza mu bundi buzima busanzwe Famba n'umuntu atekereje n'umuntu yitonda n'umuntu ayaga neza ariko Famba wo kuri social media Famba wo kuri Facebook abaje mu yindi shusho mbega ntaco bikwicira mu kibano iyo niyo difference tuba dukeneye koresha je nakoresha umwanya aho tuvuka kuva tuvuka na nzoga na tabi na rumogi nta nivyo kwemera utari man utari wa mucuti nana kabenzi mujya akoresha mara agira ubunure je nabujya ko nje n'umusilamu ni twemere kugira ivyo bintu ariko na rumogi na nzoga na bangi tunywa yego ariko abantu udusaze ku mbuga ivyo byose wobiduha ndetse ukatongira ko nibindi tuba dukeneye mutwiyumvira uko mushaka ariko tuba tuzi ico turico yego mwamuvise ivyo muri ko muruba nje no munsi ndashobora kupostinga ino ngo comment ngo ma ugo rumogi wanyweye ori umusazi batatara umugi nanyweye wibereye mu vyunguka ndi mu vyunguka ho gasaragurika ama commentaire nje bamamala ya Famba mu kurangiza nike kintu abakunzi ba entertainment y'u Burundi abakunzi ba comedy n'aba video mbese n'abakunzi b'umuziki ndundi ngo kwitega ko muri uno mwaka wa 2024 banyitege ko vyinshi umugisha na ronse wo gusananga kontra muri Maksharo TV ndizera yuko atari yo mana yanteguriye wonyene aro nibindi sinzi peut-être soba yo bari kintu cyanyuma njewe cyagazoza nkoze ku isi agiye wasanga ndasarenze kontra no munsi ndapfuye ejo canke ndasanize kontra no munsi ndafuye ima y'imyaka 2 ntuzi imipango y'Imana ariko tunizera yuko ivyiza biri imbere nta muntu yovuga ati ngo njewe ndizera yuko ejo zosanenge yindi kontra nono ibintu byose ni ibanga ry'Imana Imana izi cyo ko dupangira kuri twebwe tuyitege tu ya ndagusaba kantu kamwe hariho aka introduction ukunda kuvuga k'ibintu by'udusuguru ibiki n'ibiki nari nkeneye yuko abakunzi ba Akiwacu Media muri kano kanya mu gusozera twosozera tubahaye ako kantu kugira ngo we bararyoherwa ni Samba Famba gisucine baragifondo gifire ko mave musire bakobombi bombe le roi de la forêt l'homme qui a la dernière pas perdre ni matiti nyose zandunda te giswe kino berakivyaza ngo umwatasa umugabo wagasugura atari wagasuzuga umufyonzi wibere imbwa irongo izindi mbwa mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu umunyarugomba kwija amategeko uwo mwaka kuzotwica kubica gusa uzodusigamwe imvune gusa nje nta n'imvune nzobasigamo nzona bica mupfe mu bugende uzona twica ya nzona bica nuna usimpanishe masitani kwa merci beaucoup thanks boss ya asante ya bakunzi ba Akiwacu Media nkuko mubibona mwari kumwe na journalist promoter nkuko namo ndabikora ndiko ndabazanira bamwe mu bantu bariko bakora neza aho ubona yuko turiko turinjira mu bisata bigiye bitandukanye muri no mwanya twari mu gisata ca comedy ca film nkuko mubibona mwaje nari nabazaniye umwe mu bakomedie ariwe Samba Famba